uyu munsi iki kiganiro kiza kuba kiremeshejwe na jewe Fabrice Manirakiza nk'umupromoteri wa projet ya Buja City Plaza na Monsieur Ale Gahama directeur général wa societe ya African Dream Assets jejwe gucunga no ku managinga ikigega cha One Africa Investment Funds na Maître Diomedi ajejwe conformité n'ivy'amategeko muri ibi byose turiko turabashikiriza. Mu Congereza African Dream Asset ni ikigo kimwe mu bindi vyemerewe gukora ku isoko y'imitahe mu Burundi, gishobora kuba ari nico ca mbere cemerewe kandi n'ubu kurongora ibigo canke amafaranga yabashize hamwe bita OPC, Organisme de Placement Collectif. Kimwe muri ivyo bigo vya OPC ariyo One Africa, akaba ari umukiriya w'iyo societe ADA. ADA rero ishobora gukora ibikorwa vyinshi bitandukanye, naho One Africa ari umwe mu bakiriya, harimwo n'ibindi bikorwa dusanzwe dutunganya. Mu bikorwa bitegekanijwe muri ADA harimwo ubuhinga bukomeye dukorana n'amabanki atandukanye ariyo Bankobu, CRDB n'andi ma microfinance, bidufasha gushikiriza abenegihugu n'abandi batandukanye bagwizatunga n'ibigo bitandukanye gukora ibikorwa bitandukanye ku isoko ry'imitahe. Abantu bahamagariwe kuza kuri ino soko ry'imitahe n'abantu bose, ari umurundi wese ahari, ari umunyamahanga wese ahari, ari mu Burundi canke mu makungu. Nivyo bigo bitandukanye bikingira impanuka arizo assurance générale, nivyo bigo bitandukanye biziganiriza abantu ari microfinance canke bitegura kazoza ari assurance vie, nivyo bigo bitandukanye by'abagiye hamwe kugira bakora imigambi itandukanye, ico twokwita ama fonds collectif canke ama fonds d'investissement, eka n'amashirahamwe ahurikiyemwo abantu batandukanye, amatontine canke ama association, eka n'ibigo binini ico twita ama societe akomakomeye akeneye kuronka umusaruro kuri trezorerie ku mari baba bafise mu buryo butandukanye. Nayo mabanke akeneye kwegera abenegihugu mu buryo butandukanye byo gutegura kazoza, ico twokwita investissement, hamwe umuntu agira umutahe ukazurunguka ku munsi nawe nyene agacika ibanke ntonya. Ivyo byose bitunganwa mu buhinga. Kuri ivyo rero ADA yaremerewe mu Burundi gukora ku mugaragaro, itangura gukorana na One Africa. Tuzokorana n'ama microfinance kugira abenegihugu bose aho bari bashobore kuronka izo compte d'investissement. Duhereye kuri ibi bikorwa twakoze haciye imyaka 2, nivyo vyari ibikorwa bikeneye kwitegurira bishemeye, arico gituma mubona no munsi twaje gutangura isekeza rigira 2 n'ibikorwa bimaze gutangura, aho dushobora no guha ama certificat, ico twite titre de part, umwe wese akabona yuko amatungo yiwe akingiwe neza, agashobora no kuyereka umuryango, agashobora no kuyishora nawe nyene igihe yumvise akarusho. Boneyeho n'akanya ko gusigura neza ico bavuze prime d'émission. N'igihe ibiharuro tuba tugeze ko tuba tubona ko bishemeye, ko bikenewe yuko abari muri ico kigega boronka akarusho, kubera ibikorwa muri rusangi biba bimaze gutegurwa canke gushikako aba ari vyiza cyane. Ivyo bigakomezwa nuko ku isoko hariho abavyemeye, mu kuvyemera nabo bagura gushasha, kivuga yuko n'inyuma y'igiringo ca 2 hazoza ni ca 3, mugabo ntibizoba bimeze nko mu kiringo ca 2. Ubu nuko tubona yuko ibikorwa vya bimeze neza, duhamagariye abarundi bose kuza kuri kino kiringo kigira 2, gihamagariwe abantu bagomba gushora imitahe yabo
kuri uwo mugambi wa Buja City Plaza. Imitahe mito mito izotegekanwa aho umutahe w'ibihumbi 100 ushobora kumanyagurwa ibice umuntu agashobora kuziganya ku munsi. Ntanze nk'akarorero, ifanti imwe ku munsi iragura umutahe ku kwezi, ikagura imitahe 12 ku mwaka. Ucuba nyene isoko kuko nawe ufisemo agace gatonya kagukwiriye, mugo muri kumwe n'abandi uri nyeneyo. Abagushikira imbere kugira baze barakurabira rero yuko amatungo yawe abiswe neza uri nyene isoko, kuko hariho ico kigo ADA, hakabaho na Bankobu Depositaire, hakabaho n'ayandi mashira hamwe yabimenyereye kandi abirekuriwe n'amategeko kugira ibiharuro kugira baguserukire koko aho uri hose. Kivuga yuko atawotinya gushiramwo umutahe wiwe ngo azohava aronka ibiharuro atari byo. Twahereye cyane ku bikorwa bene ibi ivyo twakwita immobilier, kuko isi ntibungwa. Ikigega cegamiye immobilier mu ntango kiri mu gihugu nk'iki harimwo igwirirana ry'abantu, harimwo croissance économique kubera abantu mu bikorwa bitandukanye bakoreraho, gihuta ari uko gifise uburusho budasanzwe kandi butekanye yuko ndetse impome hazoba harimwo ico twokwita amagare canke ama espace ama bisi n'iyindi miduga izocamwo, hazoba harimwo iratiro ry'ibidandazwa bitandukanye, hazoba harimo n'amahoteli n'ibintu bihambaye cyane ku mafaze ashika nka ya 6 aho bishobora gushika mu myaka 7 canke 10. Uwo muntu yatanguye gushora imari yiwe uko bizogenda biduga niko azokunguka, naho atayandi azoba yashizemo, kuko abazoza bazoguma bungukira uwa mbere. Mugabo menya neza iki kiringo dutanguye ni ca faze ya mbere. Ica amafaze agenda akurikirana tuzobabarira hageze. No munsi twatangwa ico ca faze ya mbere. Muri rusangi ari abarundi bari mu Burundi, abari mu mahanga, ari abanyamahanga bari mu Burundi, ari abanyamahanga bari ahandi atari mu Burundi, bose barahamagariwe muri kino kigo One Africa, kuko gikingiwe n'ibigo bitandukanye n'inzego zitandukanye. Ni vyiza yuko uyu mugambi wokogwa ukozwe n'abantu benshi ariko kandi batavunitse, kuko havuye hiyumvirwa umutahe woshigwa muri no mugambi ku giti c'umuntu umwe umwe, hakaba hashinzwe umutahe w'ibihumbi 100 mu marundi nkuko vyashikirijwe, n'umutahe w'idolari 100 mu mafaranga y'abanyamerika. Aho hakazohora hiyongerako amafaranga yo kwinjira 3% n'amafaranga 3% mu marundi canke mu madolari, bisigura ibihumbi 3 mu marundi n'amadolari 3 mu madolari. Uno munsi mukaba mwumvise yuko uwo mutahe rero igice ca mbere wari kuri ako gaciro, ubu ukaba kubera imvo badusiguriye zibimaze gukorwa n'ibimaze gushikwako n'abanyamitahe bamaze kwitanga, umutahe ukaba ushitse ku bihumbi 111 vy'amarundi n'amadolari 111 y'abanyamerika. Uyu mugambi rero nkuko mwavyumvise tuwita umugambi w'umwambiro catalisateur. Ni umugambi uje kuvyura canke kunganira iterambere ry'igihugu ubwa mbere. Ubwa kabiri ni umugambi uje kunganira iterambere ry'umushoramitahe umwe wese ku giti ciwe. Kubw'ivyo rero kuri uyu mugambi wo kubaka isoko vyabaye ngombwa yuko hajaho amasezerano yo gufatanya ibikorwa na leta biciye muri mu masezerano bita partenariat public
privé. No kuvuga no mugambi umushoramutahe yigenga afatanya na leta mu gushira mu ngiro igikorwa kizanira inyungu abene gihugu n'igihugu. Tumaze kumvikana na leta rero yuko uyu mugambi woja mu ngiro, twarasinye amasezerano nk'uko mwagiye murabikurikirana. Hanyuma leta yemeye ko irungika ishirahamwe riyiserukira ari ryo BIJE, ya banke y'ugwaruka ariyo yahavuye ifatana n'iri shirahamwe jewe ndiko ndaserukira uno munsi One Africa Investment Fund. Niho baciye bavyara ishirahamwe bahuriyemwo ari ryo rizoshira mu ngiro no mugambi Ubaka Landmax. Mugabo muri ryo shirahamwe rero Ubaka Landmax mwumva rigizwe n'abashoramitahe babiri aribo BIJE na One Africa. Umwe wese arafise ivyo yiyemeje, ivyo bita les obligations. Ubwa mbere hariho obligation financière, ivyo kuzana amafaranga, ivyo abo abashoramitahe babiri BIJE na One Africa ico bagihurirako, bose bariyemeje yuko bashiramwo amafaranga. Hambavu y'ivyo One Africa yahavuye yaciye yiyemeza yuko ifise iyi obligation technique, arico gikorwa rero cyo gushira mu ngiro neza na neza ibikorwa vy'ubwubatsi. Arico gituma rero uno munsi mubona ngaha kuri kino kibanza c'ahahora isoko ibikorwa vyo kubaka vyatangiye kuja mu ngiro, haraheze nk'indwi zitatu mbere biriko birakogwa, biriko bishigwa mu ngiro na One Africa Investment Fund. Arico gituma kuri uno munsi wo gutanguza isekeza ryo gusubira kwegeranya imitahe, kuko isekeza rya mbere ryarabaye mwarabimenye kandi mwaranabimenyesheje abantu ca gihe uyu mugambi watanguzwa. Ubu rero ni isekeza rya kabiri. Iri sekeza rya kabiri rero ku bwa One Africa tugiteze ko ibintu bihambaye cane, dufatiye ku vyo abashoramitahe bakoze muri ca gice ca mbere c'isekeza rya mbere, aho twakoze akanya gato cane, twabimenyesheje mu kanya gato. Abashoramitahe bakaba bari bashize mu kigega imiliyaridi zirenga 5 z'amarundi n'amadolari atari make. Ahano bamenyesha yuko kugeza k'uyu munsi abashoramitahe 5,638 bamaze gufata imitahe muri uyu mugambi. Nkaba mboneyeho guca mpamagarira rero n'abarundi bose bari ngaha mu Burundi n'abari hanze, abahora bibaza yuko igikorwa cyo kwegeranya imitahe cahagaze, ko kitigeze gihagarara na rimwe, ko ahubwo ubu dutanguye intango ya kabiri yo kwegeranya imitahe. Nk'uko twabivuze, ni intango izomara amezi 3 bikazomara amezi 12. Inyuma y'amezi 3 tukazohora dufata ukwezi ko kurimbura imitahe yabonetse n'abanyamitahe babonetse. Kubw'ivyo rero nkaba mpamagariye abantu bose bashaka kwiteza imbere bacishije muri mwene ibi bikorwa vyo gukorera hamwe n'abandi, kuko mwigenda ko ntari mirimo menshi, nk'umugambi uzotwara imiliyaridi zirenga 1,000. Nibaza yuko vyovuna cane ari nk'umugwizatunga avyiyemeje canke ari banki imwe ivyiyemeje. Kubw'ivyo rero turi hamwe twese turabona yuko uyu mugambi tuzohava tuwushira mu ngiro nk'uko mubona intangari nziza. Igikurikira no bamenyesha nuko muri ca gice ca mbere no kwegeranya imitahe
twari twabikoze dufise uburenganzira uruhusha rw'imfatakibanza ico bita agrément provisoire ya Société One Africa Investment Fund. Rwa rwego rero rujejwe gucungera imitahe y'abenegihugu ARMC ruherutse kutwegurira ubwo bubasha ubwo burenganzira bwo kwegeranya imitahe ijanye n'uyu mugambi wa Buja City Plaza faze ya mbere. Tuvyumve neza, ni igice ca mbere muri vya bice indwi. Kubw'ivyo rero nagomba mfute ibihuha vyose vyari bimaze kuvugwa ku bijanye n'uburenganzira bwo kwegeranya imitahe kuri One Africa. Ikindi kintu gifuditse uno musi ni ibihuha bivuga yuko uyu mugambi Buja City Plaza One Africa Investment Fund itafise ububasha bwo kuyushira mu ngiro. Amasezerano ariho arasinye atunganijwe neza. Amafaranga yo gukora uyu mugambi ariho kandi acungerewe neza. Kubw'ivyo nagomba nibutse ikiringo cy'uyu mugambi. Uyu mugambi wa Buja City Plaza igice ca mbere bita phase 1 mu masezerano dufise twemeye kuvyubaka mu myaka itarenze 3 uhereye ku munsi twasinyiraniye ko amasezerano na leta. Duhejeje kuvyubaka hazoca hatangura ibikorwa vyo kuvyaza umusaruro. Rero inyubakwa zizoba zihari kandi nagomba nca karongo abantu ntibazogume biyumvira ko ari inyubakwa impome gusa zizovyara umusaruro, ko iki gikorwa cagutse cyane mu kuvyara umusaruro. Isoko namwebwe murazi yuko ubu ushatse gukomanda ibiharage vya John mu Cankuzo ukora ku telefone gusa, ukazona umufurniseri arabigushikaniye ngaha i Bujumbura. Ubu rero iri soko niryatangura gukora, babandi bagenda kugira importation i Dubai, bamwe bagenda gukora importation mu Bushinwa, mu Burusiya, hose baciye ku mihora izoba yashizweho biciye muri rino soko, ibintu vyabo bizohora bishika ngahi Bujumbura vyoroshe kandi bizimbutse. Hagati aho mu masezerano dufitaniye na leta twaremeranije yuko ibindi bice bikurikira tubandanya dukora ivyigwa vyimbitse n'ibiharuro vyimbitse kugira ngo turabe amafaranga bizotwara n'ubuhinga bizotwara. Tukaba dufise umwizero yuko nitwarangura neza kino gikorwa ca mbere n'ibindi bikorwa tuzobikora tubishikirijwe na leta. Abahinga b'ikigega bariko bariga neza ukuntu n'abashora mitahe bandi bo mu bindi bihugu bozamwo. Iki turi ku mutima nuko abarundi twese twofata iya mbere. Rero tubabwiye ku mugaragaro, urumva ko abinjiye imbere bagira batangure kwironkera inyungu. Rero niki gice twuguruye novuga ati ni munyaruke, kuko twababwiye ntikizorenza amezi 3. Mugabo ihangiro ryayo twiyemeje kwegeranya rigeze niyo vyoba mu ndwi imwe tuca twugara, abazokurikira nabo bazungukira abaje. Ikindi naco nuko umutahe uzoza uragenda ukura uko ibi bikorwa mubona bigenda birakura. Rero ya titre yawe wa mutahe wawe uzoza uragenda valere twese twibere abagwiza tunga. Iyi mitahe rero mugura si imfashanyo, ni investissement imiryango yanyu. Muvyumve neza, si imfashanyo, nugushora imitahe mu vyunguka. Iki kigega je noshinga intahe ko ari cyo kigiye kugura amarembo abarundi twese duhereye ku murundi wa Nyarucari, kuko umutahe ni 100 gusa.
no mwijoro rimwe ushobora kusororera abagenzi bawe akabagiye, ariko urumva ko twugururiye bose. Kaze rero twiteze imbere, twihiteka, amakungu abone ko abarundi bashoboye